yisanga ari mu irigara ry'abandi kuko udashobora kuja mu irigara cyaba ari ikibazo. Rero bavuga ngo akaga ka mbere nagize nuko nanjye najya kwisanga muri ivyo bigero hanyuma nisanga mu irigara. Ikintu ca mbere cyakoze ku buzima bwanje cyambangamiye nisanze mu irigara. Irigara nisanga ahantu bita mu ikambi, atari kambi ya gisirikare ariko hari ahantu duhurira n'abandi tugasangira inzoga, tugasangira urumogi cyane cyane ikambi ya generation cyane. Yari inzu y'umuntu twahuriramo tukicara tugasangira. Ni ukuvuga rero ibyo najanywe n'umuntu umwe mu mujene mugenzi wanje. Rero niho natanguriye kononekarira kuko niho nigiye cyane kunywa urumogi. Uretse ko rimwe na rimwe hari igihe nashobora gusanga abandi bahagiye je Imana ikangirira umuntu nisanga kumbure ngafata inama afise ijwi rimbwira uko biri kose urategerezwa kwizera, urategerezwa guhinduka kuko ubuzima uri kurabamo si ubuzima bwiza kandi byo bushobora no kwicira akazoza kawe ikirenze byose ukaja mu muriro udashira. Ijwi rero ndarigumana ibihekangabo kenshi nafukamye iradiyo kugira ngo nihane, ariko nkama nisanga nasubiye muri bwa buzima kuko ico gihe umaze gusubira muri ubwo buzima urumva ko bwa mbere wari wihanye ubu naho uje kuri universite usubiye muri bwa buzima. Mbega bya bindi byo kunywa urumogi ibindi bitandukanye ntabyo Irembo Media. Ndabahaye ikaze na karibu muri kino kiganiro cacu ni Irembo Media. Kuri mikro ni Nkeshima Stefidiola, kuri kamera ni Trésor. Rero no mu mwanya turi mu mwanya w'intahe aho twagiriwe ibakwe ridasanzwe ryo gutumira umupasiteri wacu. Sishobora kumuvuga mu izina, aratwibwira reka ndabuhe kaze na karibu kugira ashobore kutwibwira kandi anabaramutse. Murakoze. Amazina yanje yitwa Pastor Jean Paul, hanyuma ndabaramukije namwe kandi ndamukije n'abariko baradukurikirana biciye kuri Irembo Media. Amen, amen. Karibu cyane, turakwishimiye mu Irembo Media. Nibakwe ridasanzwe ryo kwicarana n'umupasiteri kumva ati twagiriwe amahirwe tugatumira umupasiteri. Niko ibakwe ridasanzwe. Tubashimire no mwanya mwaduhaye. Turi mu kiganiro cy'intahe aho dushaka abantu badushingira intahe. Kera Pasiteri Jean Paul yarinde atarahura na Kristo. Uno munsi Jean Paul ninde amaze guhura na Kristo? Ni igiki cyakoretse muri wewe umaze guhura na Kristo? Murakoze. Ikintu ca mbere coco baje gushima Imana ko ishoboye kumpa kano karyo ko nzi neza yuko intahe ni kimwe mu gikoresho ivugabutumwa gishobora gutuma abantu batahura ubushobozi bw'amaraso ya Yesu, bishoboza gutuma abantu batahura ubuntu bwa Kristo, hanyuma bakizera bagahana ibyaha. Rero nakagekeza. Ikindi naco ku kibazo mumbajije, icya mbere ni uko jewe umwana umwe mu bana 8 muhira. Rero nagiriwe ubuntu bwo kuba mu muryango, nararezwe neza kandi ndabishima, ariko sinigeze mpishurirwa Kristo. Hanyuma narakudakura nk'uko bisanzwe, hariho imyaka igiye itandukanye umuntu acamwo. Jewe aho nakuriye, ikintu ca mbere cyagaragaza ko umwana yakuze cyane ko umwana ageze mu bigero, ikintu ca mbere ni imyaka yego, ariko ikindi naco cyategerezwa kugaragaza ko umwana ageze mu bigero selo, entourage canke ivyiyumviro vya bamwe n'abandi
cyane cyane abajene batarahishurwa Kristo, kwari uko umwana ashobora kuba yisanga ari mu irigara ry'abandi, kuko udashobora kuja mu irigara cyaba ari ikibazo. Rero bavuga ngo akandi ka mbere nagize ni uko nanjye naza kwisanga muri ibyo bigero, hanyuma nisanga mu irigara. Ikintu cya mbere cyakoze ku buzima bwanje cyambangamiye, nisanze mu irigara. Iryo rigara nisanga ahantu bita mu ikambi, atari ikambi ya gisirikare, ariko hari ahantu duhurira n'abandi, tugasangira inzoga, tugasangira urumogi cyane cyane cyane. Yari inzu y'umuntu twahuriramo, tukicara tugasangira. Ni ukuvuga rero ibyo najyanywe n'umuntu umwe mu mujene mugenzi wanje. Rero niho natanguriye kononekarira, kuko niho nigiye cyane kunywa urumogi. Uretse ko rimwe na rimwe hari igihe nashobora gusanga abandi bahagiye, je Imana ikangirira umuntu nisanga kumbure nafatiriwe n'ibindi, nafatiriwe n'amaentrenema, narakina football cyane. Ariko yumve ko iki kintu cyarambangamiye, ko yari periyode y'ubuzima butoroshe, bwigishwa ndabakwera mu gihe kitari gito, ndiko ndanuryaramutwe, ndiko ndanurumogi, ariko cyane cyane fise abantu bariko barabigisha. Rero icyo gihe inzoga nazo byumvikana ko bikomeza kujana, ko inzoga urumogi bitaba kenshi usanga ari ibintu bikunda kujana, nazo nisanga mu byaha by'akaburirwe n'umwana muto. Hama ibi narabibaye mu gihe kitari gito, ariko mu nyuma Imana igirira ubuntu. Ariko bavuga ngo inkuru y'umwana isubira inyuma. Mu kintu kimwe urumogi rwankoreye, ni uko muri periyode nari nkiriko ndigishwa kurufata, ikintu kimwe nazopfa nibagiye, ni igihe nigeze kurufata umunsi umwe, hanyuma iryo joro nahereye ngaho nyine, sinasubiye kwikontorora, twenga ubugesera buraduka, ngera muhira. Icyo gihe nsanga umutamakazi mama wanje nawe avuye mu rubanza yahivye akagwa. Icyo gihe dusanga by'ukuri, icyo gihe mva mu bihe bidasanzwe, aho ntashoboye kumvikana nawe, ijambo rinyuze, ndateza akajagari mu rugo. Icyo kintu sizopfa ndacibagiye. Hama bukeye naricujije nk'uko abandi bose bicuza, mugabo kwicuza kudaherekeje no gufata ingingo yo kwakira Yesu ntacyo kumaze. Icyo gihe mu nyuma niho nahavangirira ubuntu. Rero nagirirwa ubuntu, hariho abakozi b'Imana bahora batubona ahantu twahora duteramira ku mugoroba kwirigara, cyane cyane vendredi twinjira muri weekend tuvuye ku ishuri. Icyo gihe bihaye initiative yo kuza kuturondera, baregeranya abajene, hama badutegurira ikipe ya football, hama bakaba batujyana aho basengera tugasenga. Ariko ikindi gihe bakadufasha, bakatwankadira mu bijyanye na sport muri football. Icyo gihe ni umuco w'Imana watanguye kundasira, utangura kumurikira, hama ntangura kumva by'ukuri yuko ndi mu kibanza kitari cyo, nubwo ntari byafata ingingo yo kwihana. Nyuma y'ibyo naciye nza nshamanuka i Bujumbura nza kwiga, nja kwiga muri conducteur du travaux ku ishure rimwe ryaha mu Ngagara. Hama ndahiga, maze kuhiga ndahasanga abandi bagenzi mbese badakijijwe. Hama bwa buzima buca burabandanya, twarakora ikintu cyitwa imicango, tukegeranya amafaranga, tugahurira ahantu, surtout dans les weekend, mu bihe by'ama-weekend tugahurira ahantu tugasangira inzoga. Rero ako kaborego karamfata, cyangwa ko haciye hazamwo n'izindi nzira zo kuronka amafaranga mu buryo bw'ibinyoma butandukanye. Rero ndabimbatira akaborego kabisa.
byamfata sawa sawa ariko iminsi yose nama afise ijwi rimbwira ngo uko biri kose urategerezwa kwizera urategerezwa guhinduka kuko ubuzima uri kurabamo si ubuzima bwiza kandi ejo bushobora no kwicira akazoza kawe ikirenze byose ukaja mu muriro udashira ijwi rero ndarigumana ibihekangabo kenshi nafukamye iradiyo kugira ngo nihane ariko nkama nisanga nasubiye muri bwa buzima kuko muri ico gihe umaze gusubira muri ubwo buzima urumva ko bwa mbere wari wihanye ubu naho uje kuri universite usubiye muri bwa buzima mbega bya bindi byo kunywa urumogi ibindi bitandukanye ntabyo wasubiyemo wagumye mu kabari gusa ubwa mbere sinihanye ariko igihe cyose ijambo ry'Imana rifise ubuzima bwaryo rifise ububasha ku buryo uriko araryumva uko biri kose umuntu riramukorako ariko umuntu ntahinduka kubera ko ijambo ryamukozeko gusa ariko ahinduka kubera ko yaryizeye hama agafata ingingo yo kwihana akakira Yesu rero jewe byarandyohera nkaba umuntu ari aho gusa nkanezererwa ijambo ariko navuye ruguru ntarafata ingingo yo kwihana rero maze gushika ino i Bujumbura naciye shikira mu ishuri cyo kimwe n'abandi ubwo buzima rero narabubandanije bivuga ngo sinigeze nihana ariko mu mutima nana numva harimo icyo cyifuzo cy'uko hejuru ntegereje gufata ingingo nkihana rero nico niko guza ndafata amadecision rimwe na rimwe iradiyo mu butumwa bwiza numvise ku iradiyo afata ingingo nkihana ariko bigahera n'ubundi isubiye muri ba bagenzi yarasubiye muri ba bagenzi bikanka nkaca nisanga n'ubundi nasubiye muri bwa buzima nyine bwa kera ariko mu nyuma Imana yarangiriye ubuntu agakiza kanje cyane cyane aho katanguye hari ku igerekerezo rya 29 26 murantunga ukwezi kw'icenda umwaka w'2014 icyo gihe ntari ku iradiyo kandi ntari mu rusengero nkemu navuga ngo ijwi rirasanga nongera kugira ryajwi nyene nari nararanye akaburego gateye ubwoba na ba bagenzi nyene twigana ama ijwi rirasanga ndi muhira icyo gihe nari nasivye ku ishuri nagize intege nke z'umubiri bavyita gasibe numva ntankomeza ifise zo kujya kwicara mu ishuri amba icyo gihe iryo jwi rimaze kuza numva by'ukuri ndagoberewe cyane kwihana hama ndaja mu cumba ndugara ndabwira Imana tuko biri kose ndabizi neza yuko uza kunyumva ndi umunyabyaha ndazi ko sinzi no gusenga mugabo uko biri kose wowe urabona umubabaro wo mu mutima kandi ubona n'icyifuzo cyane ufise ndafukama icyo gihe ngitangura kwatura mu majambo vuga ibyaha nkeneye ko Imana intabaramwo bifasha ubuzima bwanje natanguye gutibura amosozi nkabizi numva amosozi aratibuka hama icyo gihe maze kwatura amajambo narabizi yashu n'ukuri ntokubwira yashu hama ndarambarara imbere y'Imana ariko ikintu ca mbere numvise inyuma y'ivyo n'amahoro n'akaruhuko ko mu mutima numva amahoro yuzuye numva ndaruhutse icyo gihe ndaryama maze kuryama bukeye ntibyakunze naho nyene yuko ngenda ku ishure hama bukeye bwaho naho nyene biranka hama nyuma y'iminsi mikeyi jewe vy'ukuri mu mutima narumva ko nakijijwe kuko narumva confirmation y'uko ivyajanye vyahariwe nubwo ntari bwaronka ishengero ngeregamo mu nyuma rero navanye ngirirwa amahirwe nimukira mu Kajaga nimukiye mu Kajaga ndaronka ishengero njamwo hama ntangura baranyigisha barambatiza ariko inyuma y'icyo gihe mu nyuma habaho akabazo mu ishengero ngasengeramo biba ngombwa ko nongera nkagaruka hano ngaruka ino cyane ko nari bisanzwe nje kuba mu
Cibitoke. Mu nyuma urugendo rwanje rw'agakiza kindarubandaniza mu ishengero Irembo ry'Intama, ndaregwa ndaja muri formation biblique baranyigisha, ndatezwa imbere mu buryo bw'impwemu, by'ukuri ndaharonka ibikwiye. Rero gushika n'uno munsi, rero uyu munsi ukuri ndashima Imana ko yambohoye kandi ikambohora muri ico gihe ari nkiri muto. Rero gushika uno munsi yamba hari ikintu nshimira Imana nuko yambohoye ikampa agakiza, kandi gushika uno munsi ikaba yizera mu rugendo rwo kuyikorera ku munsi ku munsi. murakoze cyane. Bisobanure yuko umuntu ashobora gukirizwa ku iradiyo. Mu bisanzwe twari dusanzwe tuzi yuko umuntu gufata ingingo gukizwa ari umuntu arinda kuza akamufasha ry'amajambo yo kwatura hama agakizwa, ariko wowe dushingiye nayo yuko bishoboka yuko umuntu ashobora gukirizwa ku iradiyo ubuzima bwawe. None wavuze ikintu ca confirmation y'umutima, ukungene wiyumvise mu mutima yuko wakijijwe, uburyo nawe wishingira ntati ni by'ukuri nakijijwe. Mbega wavyiyumvisemo gute ku buryo uvuga ati jewe n'ukuri nakijijwe ata muntu yigeze kubona? Kuko n'ijambo ry'Imana ritubwira ati tuzabamenyera ku vyo bama. Umva nta muntu yakubwira ati, nta muntu yagutunze urutoki ati ni by'ukuri Pastor Jean Paul yakijijwe, muga ni wowe nyene ubwawe wishingiye ntati. Mbega wabimenye gute? Ikintu ca mbere kuri ico nuko iyo umuntu wese ari mu vyaha, n'iyo utobimubwira bari mu vyaha, hariho ijwi ryo mu mutima rimucira urubanza. Kuko mpwemu yera, kurya mpwemu abwiririkanya n'ijwi ryo mu mutima w'umuntu, hama amushingira intahe ko ari caremwe gishasha n'umwana w'Imana. Niyo umuntu akiriko aragendera mu vyaha avyemera canke atavyemera, hariho ijwi rimwagiriza, hariho ijwi rimucira urubanza rimubwira ati uko biri kose naho wopfa uno munsi woja mu bigashira. Rero ikintu ca mbere jewe canyemeje neza yuko ivyaha vyanje vyahariwe, nuko atajwi rinyagiriza mu mutima nasubiye kumva. Hanyuma ikindi naco, vy'ukuri naremejwe cane mu mutima wanje. Burya umuntu ashobora kwemezwa ko ari umunyavyaha, mu mutima wanje naremejwe cane yuko ivyaha vyanje vyahariwe, kandi ko izina ryanje ryanditse mu gitabo c'ubugingo. Rero novuga ko aho ata n'umuntu n'umwe, ata mukozi w'Imana n'umwe turahura, gushika ngaho narumva ko mu mutima wanje vy'ukuri, n'iyo ubuzima bwanje bwari kurangirira ngaho, narumva yuko imiryango y'ijuru yuguruye ku bwanje.
Irembo Media.